twarize abahizi mu kwizera. Vuga ati abahizi mu kwizera. Twarize umuhizi wa mbere twamwize yarinde, yari Adamu. Twiga ko yari afise ukwizera kumeze gute? Ukwizera ko kuvugishwa. Dusura kandi twiga uwundi muntu agira kabiri yitwa nde? Yitwa Eva. Yari afise ukwizera kubi kwitwa ukwizera ko Imana yamubeshe. Uyo tumushize pembeni. Tugira uwundi muntu agira gatatu ariwe Kaini na Abeli. Dusanga ukwizera kwa Abeli kwari kumeze gute? Gutanga ivya mbere kandi binuze. Dusanga ukwizera kwa Gahini koko kwari uko gutanga ivyo ari vyo vyose yimbuye. Bwana sife sana. Inyuma yaho twize ukwizera kwande? Kwa Noa. Noa yizeye iki? Yizeye ibitarabaho atawundi muntu yari bwigera vyumva canke abibona canke. Yesu ashimwe. Inyuma ya Noa twize ukwizera kwande? Kwa Aburahamu. Twarize ukwizera kwa Aburahamu, tumaze kwiga ibintu bine kuri Aburahamu. Ukwizera kwa mbere kuri Aburahamu kwabaye ukwizera kuva mu gihugu cy'ukutizera akaja mu gihugu cy'ukwizera. Ikigira kabiri twiga ngo kuva mu gihugu cy'ibidashoboka ukaja kuba mu gihugu. Icya gatatu twiga ngo tuca twiga ukwizera ko kugendura, icyo cari icya gatatu. Amena. Icya kane tuca twiga ukwita ukwizera ko gutanga ikigira 10, ariko gutanga kwigira 10 twavuze ko atari ukwizera ahubwo ni gikorwa. Amena. Icya gatanu tugira twige ukwizera ko kwatura. Vuga ati kwatura. Buriya aha mu kanwa kacu harimo depo. Tuze depo nta utazi depo icyari. Amen. Natari kirundi. Nahantu hashingurwa ibintu cyangwa habikwa ibintu bishobora gukoreshwa. Sawa. Muri aha mu kanwa harimo depo y'ibintu byinshi bisokoroka ari igihe gusa ubisokoroye. Hari ibyiza muri aka kanwa kawe, harimo n'ibibi. Uko bisokoroye niko bigenda gukora ikintu bivanye niyo byaje biva mu muntu. Imana rero yarahaye ububasha umuntu, ntabwo ari igikoko, imuha umuntu ububasha butandukanye n'ibindi bintu byose. Kubwo gusohora ibiri ngaha muri depo, muri stock iri ngaha, iyi stock iri ngaha mu kanwa irafise ububasha bwo gusohora no guhindura ibiri hanze y'akanwa. Reka dusome Itanguriro igice cya 22 ku murongo w'indwi. Itanguriro igice cya 22 ku murongo wa 7. Turasoma mu izina rya Yesu ku murongo w'indwi, turaza gusoma no ku murongo 8. Havuga ati Isaka abaza se Aburahamu ati mbega da. Aramwita bati niki ga mwana wanje? Ati mbega umuriro ibi kwari ngibi, none umwagazi w'intama uri hehe wo gutanga kwikimazi cyo kosa? Mwahabonye 8. Aburahamu aramwishura aterega mwana wanje, Imana niyo iri bwironkere umwagazi w'ikimazi cyo kosa. Aburahamu Imana iramugeza. Aburahamu yaronse umwana mu myaka myinshi cyane, ageze ku myaka 100. Aburahamu aronka umwana Isaka, madamu wiwe Sara ageze ku myaka 90. Aronse ako kana k'ikinege k'isezerano, uretse ko Hagayi yari yaravyaye umwana atari w'isezerano, ariko umwana w'isezerano yaririra yari Isaka. Aramuronse, Imana ikimubwira ngo genda umutange ko ishikanwa. Ibyo byishikanwa tuzobisoma, tuzovyiga Aburahamu nituramuheza. Ariko ijambo ngomba kuvuga
n'ubushobozi bwo kwatura. Aburahamu ajanye n'umuhungu wiwe Isaka, abanyarugo bibo bamuherekeje yabasize hirya, ageze atangira ikimazi. Wa muhungu yaramenyereye kujana na se bagiye gutanga ikimazi, ariko ubuho ntabwo batwaye intama, kandi bari bamenyereye kugenda batwaye intama baza gukirira. Ariko Imana yabwiye Aburahamu ati wowe twara umwana wawe abari uja gukirira. Nta ntama batwaye, bamaze iminsi mibara mu nzira, nta ntama batwaye, bagiye gukerera nde? Isaka. Agezeyo umwana aramubajije, turasomye kandi Isaka abaza se Aburahamu, ni Paulo kose, ati mbega da? Aramwitaba ati nikiga mwana wanjye, ati mbega umuriro n'inkwi ko ari ngibi, none umwagazi w'intama uri hehe wo gutanga ko ikimazi cyo kosa? Aburahamu aca yatuza akanwa, yarazi koko ko agiye gukerera umuhungu wiwe, kandi nta nubwo yamubeshe, mugabo yatuye ijambo ricariraho. Ubushobozi bwo kwatura, ukwizera ko kwatura ijambo bikacarira. Kuri 8 Aburahamu aramwishura terega mwana wanje, Imana niyo iri bwirongere umwagazi w'ikimazi cyo koza. Ntabwo bari bavuganye n'Imana kwiza kuzana ikimazi, mugabo kubera azi ko mu kanwa kiwe harimo depo, harimo stock y'amajambo ategerezwa gukoreka tuyasohoye. Bakakubwira ko waronse 20% kandi ukacusohora ijambo ati zobu wa mbere ibirinji kuhembwa 20,000 bakaba ari kubona gusohora mu nzu, wabuzayo kuriha ukacusohora ijambo rivuga ati zogura gwanje. Nzi kuravyumva. Aburahamu amaze gusohora iryo jambo yarisohoye, rica yinjira mu ijuru, ritengeneza intama, rirarema iyindi ntama, rirarema intama iraza iba ngaho izahaho hafi ya Aburahamu. Aburahamu yo afata umwana wiwe aramuboha, amushira ku gicaniro, agira kerere nta bwoba. Ujya mugabo rero yarafise kwizera Aburahamu, nta bwoba, afashe igisa agira cumite, aza biva marayika ati stop, raba hirya uraza kubona umwagazi w'intama. Uyo mwagazi w'intama yaravuye, yaraheje kuremwa n'akanwa ka Aburahamu. Kwizera kwacu ukaba ushoboye kudeklara prophétiquement, icyo nita déclaration prophétique, ukasohora amajambo y'ubuvugishwa utarinze kubwirwa n'umuntu wari we wese, ugasohora muri depo yawe ijambo rizima rirema ibintu bishasha bikaremeka mu ijuru ukacubibona ngaha hasi. Aburahamu asohora ijambo ngo Imana ibwironkere ikimazi cyo koza, kandi ataco bari bwavugane n'Imana. Imana yamubwiye ati zana umuhungu wawe Isaka umukerere, nawe ati direct aramujyana aho muri iryo shamba nta namazibana. Uri mu majambo y'Imana. Hari igihe ngaho duhaguruka turiko turavuga, nkababwira ati subiramo ano majambo, ukazibona bamwe bari barasubiramo abandi ntibayasubiremo. Harimo ubushobozi, harimo depo mu kanwa kacu ikomeye, harimo puissance idasanzwe y'ubushobozi. Turiko turakemeye abantu bagwaye abadayimoni, ntabwo dufata imipanga cyangwa ibiti ngo tuko dukubita abadayimoni. Hari n'abandi bafata bibiri bagakubita abadayimoni mu mutwe ngo bariko barakuramo abadayimoni. Dukoresha depo y'ubushobozi buri ngaha. Ubwira abadayimoni ati toka, abadayimoni bakumva imbaraga zidasanzwe zibirukanganisha. Amen. Mu majambo harimo inkomezi zikomeye, kandi ngomba kutangura kuzuyakoresha, nutangure kuyagaspia.
irenganye ukayivuma, inkoko irenganye ukayivuma, wakuravye nabi ukamuvuma. Reka ayo majambo uraza kuyakoresha cyane. Uvuga amajambo afise ikimazi, avuga ati sinzo kwigera ntanizara, bibuke sinzopfa nabonye umwuzukuru, bibuke iyi ngwara ntabwo izanyica, bibuke. Abaroma 4 ku murongo wa 17 badusomera. Imana nitanga inkomezi cyangwa ubushobozi ku majambo kandi gatanga ubuzima. Hagira uhadusomera. Munyonga ziyo yizeye nkuko vyanditswe ngo nkugize sekuruza w'amahanga menshi, niyo Mana izura abapfuye kandi yita ibitariho nk'ibiriho. Amen. Amen. Niyo Mana izura abapfuye kandi yita ibitariho nk'ibiriho. Murazumva neza. Muri aka kanwa kacu turafise ububasha kubw'iyo Mana iri kumwe natwe, ibitariho tukabirema bikabaho. Hari igihe usuburiwa n'ingwara runaka, ukaba utazi ijambo ushobora kuvuga, ugatangura kuvuga ngo iyi ngwara ngo irambangamiye, ngo irahamana, kandi izo bizonjana mu bitaro. Ayo majambo je numva aranja mu matwi. Umumarayika kujejwe aca yumva noze, iseseme ono sagesa je biseseme. Ari kuvuga ati Satani yari yagerageje kuzana ibi bishobora ku, ariko mu izina rya Yesu ntibishobora ku. Bazumva neza. Reka dusome Luka 21 ku murongo wa 15. Reka ndasome jewe ntazi. Havuga ati kuko ari jewe nzobaha ururimi n'ubwenge, ibyo ababagwanya bose batazoshobora gutsinda cyane guturuza. Contredire mu Rwanda, contredire. Yesu ashimwe. Imana idubasha bwo kuvuga no gukora ibyo abantu badukontrediza badashobora. Ku majambo washize mu kanwa kawe, nkuko Zaburi ivuga ngo nashize ijambo ryawe mu kanwa. Ndagomba ko umenya ubushobozi buri mu majambo uvuga, ubushobozi cyangwa imbaraga biri mu majambo ukoresha, ubushobozi cyangwa ububasha buri mu majambo ubwira abana bawe, ubushobozi cyangwa ububasha buri mu majambo ubwira umukozi. Shoferi arirutse ati wewe wa mushoferi uraduta mu manga, wewe urumva tabataye mu manga turabugushire. Mwese wabivuze abataye mu manga ugatangura kwidoga ngo urumva ngo umushoferi bari kwenda biyo bakaduta mu manga, kandi ari wowe wabivuze ngo uyu mushoferi araduta mu manga. Ariko avuga ngo nubwo indege cyangwa imodoka cyangwa imoto iri kwirukuraho ntacyo kiba, mugize Imana ko muri kumwe nanjye ngaho, ntacyo muzoba kizima ko turi kumwe nawe. Amen, amen, amen. Imana muri Yesaya 44 ku murongo wa 26 havuga ngo nkomeza ijambo ry'umusavyi wanje, nkashita inama z'intumwa zanje. Aha havuga ngo nkomeza ijambo, mu Gifaransa havuga ngo ndakonfirma ijambo ry'umukozi wanje, ngo nka komplisa ivyo yavuze imbere y'igihe, ya predije imbere y'igihe. Urashaka kuvuga ikintu kitaraba kikaba kubera ari wowe wakivuze. Ubushobozi bwo kwatura. Hari
igihe udashobora no gusenga ugatangura bavuga kudedemba. We Mungu wapagani na wapatiaka akisi tuko bakristo tupatiaki ngo wamana abantu bapagani urabaha ariko twebwe turakijwe n'ibigero duha uko nukude idezibi kudede mba ariko uvuga ijambo ubwira Imana ati Mana yanje data warebye isi n'ijuru ndategetse ko imvura ihagarara uno munsi abantu baze gusenga. Apana kwangu imvura ngo ndabone naza kutunyagira ndakunyagira nyine. Imana yashize ubushobozi mu kanwa kacu. Umubyeyi ukumva ariko abwira umwana ngo nta bwenge ugira yabuwa nyuma mu ishuri ukidoga ngo urumva ko umwana wanjye ngo yabaye mu ishuri ngo namucane muri kuru ngo byarase urumva byarase ni wowe wabyangije bwana sadesa uri umukobwa ibintu ngo genzora degura mariage ya utangure kwivuga ko amajambo. Amen. Kandi ndifuza kuta upanga amajambo icyo akuvuga apana ibintu byose kuvuga nibyo tora dusenga amasengesho maremare bwo ubundi agomba kuvuga make meza apanze neza. Mana ndagomba ko kuno kwezi kudahera ndagomba Mana ko aho n'igihe uri kurabwira Imana hari n'ikindi gihe ubwira ibintu ukavuga ati wamazi we wama wakamye misi yose mu gatondo byutse ugomba kujya ku kazi nkasanga amazi yakamye ndagutegetse ntuzusubire gukama. Uwo munsi muri regidezo bari yaranje kutabyumva. Ubushobozi buri ngaha mu kanwa kacu kandi n'imbaraga ziri hano. Nabahaye example kuko turakangamira umuntu agwaye abadayimoni. Hari ikintu urabona n'amaso kiva mu kanwa kacu kijya kubita abadayimoni ngo bayiruke. Hari cyo murabona ariko ni ijambo byinjira indani murujya mu ariko ko minduru utabona ibimukomesha induru abagana kufara utabona ibimukomesha induru bwo hari ububasha mu kanwa kacu. Ntugasibiye amajambo yawe ni wonone cyangwa ntuyafate nabi sinzi ingene no bivuga. Nusesagura amajambo yawe katika vikao mu nama z'ababi batera inkuru zitaja ngo ntizize nawe ukinjira mu urumva ko warafu mama urutakaza amajambo yawe kakimya ayo majambo uyabikuza kuyakoresha hakenewe kuko aragarigiye abamarayika batamenya ko ibyo uri kuravuga muri uno mwanya ari bya vrai canke biri muri bya bintu kuko umenyere kurahira ngo ndagahanwa na Mungu. Umaze kurahira ngo ndagahanwa na Mungu abamarayika bakana none tumuhane cyane arabimenyereye ngo haki ya Mungu none kabeshe Imana kabijya kuzatani uramenyere kuvuga mwe nibyo kuya ngo my God umwana atitaye gato ngo my God ngo man Imana ikaza ko intervene igasangana karakanu kaburi ejo baguteruye bagira bagushira mu kinogo bavuga ati oh my God amareka ati ni bya bindi yamayiwe oh mana yanje ati oh ni bya bindi bono sadesa ariko reka amajambo yawe akore mu mwanya yagenewe. Wabura nakigeme ngo ndagukunda wabura kandi ngo ndagukunda wabura kandi ndagukunda none ivy'Imana izagufata nibi wabura n'umungu ngo vrema ndagwaye umutima wanje vrema jende wawe vrema hakuna mwingine. Urumva umaze kwibwira abagore 5 cyangwa abagabo 5 sasa harugwa kuri ikingira yumvye gatonya cyangwa imodoka irayumvye gatonya ngo Mana ndapfuye cumuvyura muguri hafi yo cumuvyira tereka norabo
Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Reka iyi Mana rero ishoboye, ifise ububasha, ifise imbaraga iri muri twebwe, yaduhaye kumenya ububasha bw'amajambo dufise, dutangure kuyakoresha neza, tugira ama declaration, kuvuga ati jewe naka ndavuze nti sinzokwigera nkena, kuko Yesu yarabirangije ku musaraba. Ndavuze nti ndahevye taxi vero, ubu nzora nza kwimoto mu izina rya Yesu. Ndavuze nti ndavuye kuri moto ngiye kuri bajaji. Ndavuze nti sinzosubira kwambara ikamamiri mu rusengero n'ikirato. Ndavuze nti sinzosubira kuza mu rusengero ata Bibiliya, ubu ni Bibiliya. Ndavuze nti sinzobura amahera yo gukwa, nzokwa yose ata deni sigaye. Ndavuze nti kugeza 2017 nzoba mfise parcelle yanje. Ndavuze nti Satani nizokwigera ushobora mu buzima. Ndavuze nti umugabo wanje ntazorongora umugore agira kabiri. Ndavuze nti umugore wanje ntazorenga ibigo. Ayo niyo majambo. Haujanielewa? Kuna nao. Umwana ngo mama ngurumva ngo twagiye ko banaka kuri televiziyo yabo baratwirukana. Gosha none gute ko papa watagira akazi gasha, ubona tuzoyironka gutereka bishime ko papa waba afite akazi gasha. Oh ya vraiment. Mwana kubwiye ati mama twene tugira televiziyo yiwabona nakabatwirukanye, tumugira ati numve ko maze kubitahura. Kandi ugapresiza uyu mwaka ntuhera tutaguze gwacu. Imana ikirema, Aburahamu yabivuze yatura ati Imana iri bwironkere. Amen. Kandi haragera igihe cyo gukerera Isaka, aramujyamika ngaho agiye kumukerera bien. Mugabo yavuze Imana iri bwironkere. Aho ibicisha je sindahaze, mugabo Imana iri bwironkere. Mugora akabwira ngo bakore kudandaza cyangwa dukorana, bambara impuzu sinzi ya 500,000 naje kurema agakwembe kakote uniko niko misiya naho kacumya ngo reka cyane baje ko bakaba babakorera menshi no opinzana na jewe urumva ko je nkorera ibihumbi 20 apo nakomeshuwe wo mubwira ngo iki mwaka ntuzohera nakubwira abadamu bazamena babayibaki ntabyo bizera. Umwishura ngo ikira umugabo umwishura ngo uyu mwaka ntuhera nakubwira. Abadamu bari cyabafatiye amen. Abo banyi baramangayisha urumva kurema nyiri urupango yanutse yamiye nguruma ngo twatetse inyama mukanda mayira yiwe tutaramuriha yabatandubise parasere yacu natwe none babiri kurakora ukorera ibitega none niwe gura parasere uri umugabo ucumwishura ngo iki uyu mwaka ntuzohera tutaguze kwacu. Akachokaza none bakongeye mushara byo sivyo kumenya ko imwaka uzahera tutaguze kwacu. Ayo niyo majambo wawe ariko ijambo riri mu kanwa kawe uri kurari gaspia, uri kurayonona, uri kurinjira mu bintu bitakuraba, uri kurinjira amajambo adakenewe, uri kurinjira mu ngorane zitarimo. Vuga amajambo make meza, kuko ijambo ry'Imana ngaho twamaze gusoma ko Imana ishitsa ibyo abakozi bavuze. Amen. Kandi cyumubwiye mu kanwa guharura 14 ku murongo wa 28 wizo wavugiye urategeza kubikora agira wadusa guharura
puissance iri mu kanwa kacu. Umugabo atasha atevye ngo wirirwa mu bagore utakufa ulolo kandi ingene azagupfa azobigukwegeramo nawe kuko ya ngwara nimufata azogusubira umugore ngo we bibi yangu wirirwa mu bandi bakabo wewe uzombyarira abazungu n'abashinwa kandi azobabyara. None si wabyatu bana sadesa ijambo tubwihoraho turishize mu gutwi kuhoraho ritegeza kuba uko nyine twari 14:28 babarire utuku ni kuhora hagize utarahiye uguhoraho kwiwe uti ivyo yumvise mwivugiye nivyo nyene azobagirira. Amen. Amen. Ivyo mwivugiye vyose yiyumviye mwivugiye nivyo azobagirira. Ibi nitenda bikuze none suhoraho wowe uvuze ngo mana ya jewe zopanje ibicumu bidahwasa none atabiguhaye wumva atoba kurenganira ubundi nawe akavuga ati mana ya nta kwezi kuzohera je ntari inkoko none abiguhaye azoba kurenganira. Mose azomuha ivyo yivugiye sijui kama muelewa. Umwese azohabwa ivyo yivugiye. Ufise agakobwa agatanga ibuguruguru mu gishingo cyo kukasengera utagiyobera ngo wayi utaniletea mimba wewe uzonzanira imbanyi ngaha wewe nigenda ndakuona iryo joro ryawe uzonzanira imbanyi ngaha azoyitwara wewe agahungu kanje nari ndakwizeye none raba ukisigaye utaye ijoro wewe utanzaniye umugore ngaha batanzaniye umuntu ngo wateye inda ngaha udakomerekeje umuntu w'abandi batagufunze wewe ejo bakamufunga ngo nubone nari nabibuze ega nibo babigutiye bano sedesa ivyo wivugiye mu kanwa tugomba dutangure kudikira mazima. Amen. Usori jambo rihanuye ikigiye kuba mu buzima bwawe, ikigiye kuba mu buzima w'umuryango wawe, ikigiye kuba mu buzima bw'umuvyeyi wawe, ikigiye kuba mu buzima bwa papa wawe, bwa mama wawe, bw'abana bawe, bw'umugabo wawe, bw'umugore wawe, bw'umufiance wawe, bw'ubuzima bwawe utangure kukivuga kandi mu majambo make mu minota ube wavuze ibintu byinshi bikenewe. Haleluya. Ndakeneye